baba bi inkuba zikasana aho hari nige ubutaratamye muringo gusa nyine urumva yuko niteka abakurongoye neza simukinywa bya bindi urazi muranyabazi mpamvu abantu benshi iyo bagiye gusambana nambaye mu hotel cyangwa he kuri kibasohotse bagenda bararangaguzwa cyangwa umenga harabavye anje kubona yarandongoye sha yakubeka inone munyima iryo zina rya mama wabo ukipendwa bima matwi ntiyari bwasohoke bima matwi ya sasa nyuma yaho kura gatoya ni nyinshi nyene za ruriro nyene acha wivuye baranchi bo mu rushengero bo baraguhagarira ugiye bazotora ni kugenyere kuri site web bazotora ariko kandi amatora bazokota kuri 50% bace baraba n'ibikorwa tumaze gukora 50%. Okay. Wow. Utawusigaye inyuma. None kabisa monore nanje ubwanje si ari iriya higano sindaririmo nka FANNY LAVINE numva umenga ndiko nga nserukira sinema yose mu Burundi kuko ugiye kuraba hari ukuntu mu ma competition cyangwa ma festival menshi amwe ategurwa ngaha mu Burundi ari ukuntu kategori ya filme bayinyo barayirengagiza uko hari n'umuntu yigeze kuorganiza ibintu kanaka mbona yashizemo n'aba photographe n'aba DJ n'aba makeup Entertainment. Uno mwaka rero ni mwaka gahunda ngo gutsinda gutsindwa hanze tubaterurira n'ivyuma no kubitegurira n'ivyuma tubiterure kugira energy zinje bidara wewe kwegana ni arasingeze okay Joshua ndavuga na mwana maboko azopfa Hello everybody everyone I hope you are doing well guys natwe muri rya zina ridushoboza gukora ibintu nk'ibi birakunda turashima iryo zina nta rindi nindiho from zero to hero tubakubita entertainment hasi hejuru Igikombe ndi kuri Alonce the son of Dr. Vlog aka Diko no musi yitwa Uwimana Vaccine ushatse umwite FANNY LAVINE niryo bamumenyeye ko cyane ushatse umwite Mama Truafa uno arakubwira ngo I'm the soldier the real soldier ushatse umwite mama wabo irinde nibagiye nirihe ageraho nendere yamani sendere irinde blessed woman Madam Kezimana nandi aka Madam Kezimana yutakashirako nicaye numvise duhapa tunywera hano bari guca bagisuka ngoma bise iwaze umeze neza ariko umeze neza karibu wacu asante kabisa ubona yuko ibintu bimeze neza ariko mubanze mu mwana nterure ndashaka guterura umwana aracyasinziriye none ko aryamye aryamye ngaho cyangwa aryamanye ari ruhande ya se wiwe ari ino okay mama nayivuze no kubera tumaze bise tubona hanze ati akana kapfutse abandi ati reka tuza kubona mu nyuma usa n'utangaza ibintu bisa n'ibivuguruza iyo nkuru nyene urumva bagoye bivuga ngo navyaye nanje numva umenga ndamukumbuye nyene ataragera oya yo sinone na postinze umwana wa mutoya wanje ariko urumva ni nkuru wanje gusa igitangaje sinigeze nandika ko ari we wanje oya nivyo je naravye post yawe ntiyageze uva ko ari wawe mugabo harimo akantu k'ubwenge gasa gajijisha abantu mengo bati none ni gwiwe cyangwa se wafata wuguruye twamugina umuntu wese asoma mwica ashatse wenyine rero urumva bace ako ni bon kiraboneka yuko ako ni wanje n'umwana wa mutoya wanje si wanje ararindiriwe tangira muri mbere ngo juru widire hewa ako cyenda nabashimira uretse ko ijya promo yatumye ndonka naciye ndonka publicité y'amata oya vuba cyane razo ubugere wamamaza ikivuguto naco nyuma y'amazi nyuma y'ibintu byinshi amahawa ryo turaza kwegera ko ubugere wamamaza amata naco naciye ndonka isoko yo gupibia amata y'abadamu bibungenze be n'abana bakivuka n'abavyeyi nyine bonsa
urumva uko vyambere umugisha wow kumbe byari umugisha nuko hari ikintu umuntu akora agatangura amenga no kwikina ariko ugasanga kirimo akandi kantu kanyegeje inyuma kamucira inzira kumbe wabigize uri kabigira kabi oya sinabigize nabi abo naciye mvuga ati ba bantu rero banyegeze indagute kumbe barahomba rimwe na rimwe wow ako sinabyiza kuyigaragaza ko urazi uko nyine abansi ni benshi arabahora bavuga ati abansi ni benshi si byiza kuvuga ko sinda cyangwa iki ariko kandi nabwo abansi ari benshi nabwira abantu bizere cyane imbaraga z'Imana gusumbiza abantu sinzi umuntu adushingiye ntaye ryari aje tubwira ati je nayo sikibazo kunukunuku ndagenda ku bapfumu batandukanye gutinda umupfumu bandangiye wanyuma akomeye umupfumu ngo yamubwiye ati nuko iki kibazo cyawe ntaco nshoboye ahubwo genda usenga Imana n'umupfumu yamubwiye bazi umupfumu ko kubwira ati genda usenga Imana abakumara maje ndabona n'indi message ikomeye kuvatisha birashikana ariko tukananirwa ariko hejuru y'abapfumu bose hari izindi ngufu hejuru y'imbaraga zose urumva hari imbaraga z'Imana wowe ni wizera iz'abapfumu n'abarozi n'iki izo nyine zizokwataka ako ni wizera yuko uri protege n'imbaraga z'Imana zitegeza ku protege niyo mpamvu wowe uvuga ati iboneka itaboneka bamenya yuko niba ungesha ubugombe bw'Imana ikiri muri jewe canke ubugombe bw'Imana bushika biba byiza biba bibi ubugombe bw'Imana bari bwo bushitse ja muri sijyo rero umukorera akantu nimba itazohava iherayo nka yayindi inde oya abantu bataza amakuru yiwawe hariho collaboration wakoze y'indirimbo none umunsi pfiriye muri si indirimbo ni muyisohora ako ndikumuga mwayikora kumuramaza abantu vraiment indirimbo ya FANNY LAVINE feat Happy Liver na Sandindo icyo ndirimbo genda yishaka uraziko uwumbere ugende iryo kuririmba none se numvise muri sije mugabo bari basemo utuntu ko ku mba kwita ku muting oya neri nkuru ngo waragezeyo ngo wumvirije ari ibintu nigeze ko muri ko bavuga birantwenza cyane urumva nakoze indirimbo ngiye muri stage ebana ndaririmba kweli ndaririmba nafishe ndakoresha kwanza singombe ndazirekura nijya hagati murabekinga barashira reka rero hewe ayinyumvije cyabwa ati uri se ko ari jewe ni jewe futa none uja kwinjiza ni wari umvise ko ari wewe nyene urazi bamaze kuririmba muri douche ego umva hitabira ukuntu mu gitondo urumva nyene yuko umuririmbyi akomeye iki niki ebana kumva usijwi mwana ho wasa waririmbiye muri douche wite wumva hitabira ari kumaze mwiza amahare nzagahuba kura kanganzo bishobora bigenda gute umugabo we wari umurapere ndabigerageza dukubita kaka ubonyete rape nogerageza ariko ndachatiye tupera abana ndachatiye akapera kidogo mama reka ntusarishe mu Burundi niho umuntu akuze nyine babonye ingehe baca bavuga ngo ujya musaza nawe ntabona ko ashaje ahubwo wabonye comment ku kiganiro na upload in the last days muri launching ya irasema yabaye ya save the date ya save the date nabonye ama comment menshi sinzi ko novangwa kwataka avuga ngo uburyo solution couple anayo wabonye baba di solution mu rubanza natashe bwiye bavuze bati bane abantu tubazi nk'abashyizwa turiko zino vibe zo gutamba imiziki y'isi amakomantere ni menshi bagende bayarabe ngo mwaryohewe cyane nibiki basa nabo bacishije mu ijisho akakaniro tubanze tugakuremo nk'umukozi w'Imana gutamba bijya bintu ubu ntivyaberekanye ukundi kuntu gute igetse kuvuga ngo indirimbo y'isi ni ya sinzi indirimbo ya Joaquim yitwa Teyamo bagende baneyira no kuri YouTube channel ya Joaquim Smith ndanayi promote inzira ryose bayita Teyamo iraryoshe imeze neza indirimbo y'urukundo kandi nanje ndi mu rukundo na My Solution Man none umane ico mbuza kuryoherwa rigi eka ari ibintu twibe navuze ko akakiza ari kumera ngo he basha ivyo nibiki ni niwe bana mwatatse nibiki Barenda kuzajya muri aba comment ariko mu video itangura muri ko mura vibinga muryoherewe igihe Joaquim yari kuri stage Mireye nawe sinzi mudu yararimo atekereje cyane abaraba
bagiye bavuga ngo urumva ngo mimingo reka ngo ibintu byo gufuha ngo iyo ni jaruzi ngo bashavuye ngo solution couple na batanu bana abafana kweri tuzobajyamana ngo yabagiriye jaruzi oya nibaza nta jaruzi iyo tugirira vraiment kuko nawe umusi urahari kuvuga kumbure wowe ukwemera kuwe ntikumwemerera kwidegemvya ngo umve yuko yotamba cyangwa yogira iki akose we ariko arabaraba yitwengera ataba turabazi ni ibya bindi ijambo ry'Imana yavuga ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzoba kwidegemvya rero bose ukuri ko bamenye bumve uko bidegemvya bumvise akazi ke batagira uko je nanje ugasanga ukuri nanje mfise ntuvuga uko kuryoherwa ari umunezero Yesu yavuze ati munezero nta muntu ncumuje nta muntu ncumuyeko nikubira ikintu kakunezero nabucire ngumva numva none urukundo basalomo bararuvuze muri Bibiliya urazi mitoma ya Salomo oya Salomo aracayoboye mwanasema kijya nano raske niyojako kubwizanya ukuri nta ni cacumi sha na wararenze uraba hajya mu ndirimbo kwa Salomo kabisa kugeza bavuga ngo bataka n'ibindi bintu ntovuga ngo tubi ngo menga ngo nimba ngo ni nk'imyagazi ye ntama ngo itunye muntu atabana aba bagabo nabo nyene cyari carabapfunye bajya bagabo bari bazi mitoma ariko igitandukanye ngira ngo ca bariya be nabo bari bavuga ibintu biva ibwina mu mutima kandi baba bamininga ariko umuntu for sure hagi umuntu abwira ati ndagukunda okay akaba avuze nyene ndagukunda nunda kubwira ndagukunda kandi abimininze nyene ari byo nyene avuze ego ndiko ndavyumva biri umwe biri ku munwa nyene bigina mu mutima nundi usanga adashobora no kubivuga ahubwo akumva yo nakurura mosozi nyene mu kukubwira ko agukunda ni imvugo zitandukanye Zakari yambo amaherena akaba arateye imyigaragambyo natari so nukuvuga rero ngo abantu babitahure gufiringa urukundo bacecana ko ariko rufiringa uri kumwe n'uwawe rukundo ntaco biba bitwaye ariko ndashaka ka message kuri Mimi nubona ko Mimi nawe yobegwa atangiye kwitabira imanza ari kumwe n'umuntu iruhande kwe mutoya wawe musohore cyangwa mwature kumugisha akanwa k'umukozi w'Imana kararema ubundi musi nk'uko uzongere guterana Mimi Mireye ari kumwe n'uwiwe mutwara Mimi Mireye nawe mutaye mubizi igihe nk'iki nkaya mango oya azoye kumwe n'uwiwe come on prophesy nabivuye ku munwa canke nibwira kumwe nabivutse ayandi mangaye igihe nk'iki umwaka utaha igihe nk'iki bimaze bari mu nyishu n'uwiwe kome ngo urabifise ko amakuru amakuru y'ijoro usanga ari uzoba uri marene no munsi uravyemereye kondisiyo zose zirabikomeye bana kondisiyo zose bisaba ndavyemereye ketse ngo ngira ngo muri eglise bakubera ko kuntu ngira vibe nyene tego bava batanyemereye sinako hari ama eglise hano anabona umuntu yambaye amahereni canke bakaca mu Kirimana bakamucira imanza urazi uko abakizwa benshi cyane nka 90% igikorwa yose yakoze ku musaraba batagacira bagiye si nshotse ndagatahura kaka Yesu ku musaraba ivyo yakoze birengeye cyane burya buntu ngo urumva ngo bisuko kiri Yesu yari kimaze rimwe ikuraho ivyaha byacu byose mwana mama murabuta ubwo nuri muri bandi bavuga ngo ivyaha byose tuzokora ngo aramaze kubibambirwa ngo kweke umva uko kari ivyaha umuntu agukunda urazi yuko urukundo rwo rutuma umuntu adakora amakosa sivyo nk'ubu uyije dufate wowe akarorero nk'ubu unyi umugabo wanje arankunda ndetse yuko nkunda yakoze sacrifice zose zinyeka ko nkunda kuko numva no kwidegemvya ndiko ndamukorera amakosa ahubwo je cyangwa umana ideni mu mutima wanje ryo kumukorera ivyiza bimunezera kwa gwa rukundo yanyereza I like it nukuvuga kumuha feedback ingana canke imbere isumbirije wewe ivyo yanyereza kubusinze umuntu agukunze nawe ukamwereka iki nyene ikibi yuko urwo rukundo atavale wa ruhaye nta mutima ufise yego nani gute kwitwa ngo nguru wa Kristo ata mutima ufise wo kumva ko Yesu wo musubiriza mu nkoko urukundo yakugaragara nimba ndiko ndabitahura usa n'uvuga uti
namba koko yaratubambiwe ibyaha byacu ntibisigura ngo duce tuguma tuvyivayangamwe oya ahubwo natwe tuzirikana urwo rukundo natwe tumugaragariza urukundo ariko ukorera ikosa umuntu agukunda ukumva nawe uragize n'isoni ukumva nyine iyo umuntu utazi ko agukunda kumugira ikosa ni ibintu bisanzwe kidasanzwe tupfa ibyo ukora kuko nta kintu mu mutima kiba kikora ariko turakwiye cyane gutahura urukundo Yesu yadukunze mu mitima yacu kuruta kururirimba kabisa nuko tuba twaninjiye narabaye mama pasteur nyine bahuze gato ngo mvuge mu zindi ndimi no kubera nazindutse amavuta ntimuramicaye amavuta ntaradudubiza neza cyane ariko byo nakubera Baburi nanje niyumvira yuko nyuma ya maprank nyuma y'ibikorwa muri ko muraha abantu menga woza urafata nk'umunsi umwe mu ndwi ugapreachinga ugaha abantu ubutumwa ega nundi ndi umukozi w'Imana kuri YouTube channel yanje ko seri yitwa urugo hari abantu benshi igenda yubaka buriya gukorera Imana cyangwa kuba umukozi w'Imana si Yesu ashimwe haleluya biriya bikorwa byacu dukora vya film hari abantu benshi vyubaka ama message nyine nabonye umuntu yari arashinga ntahavuga uburyo urugo rwose rumeze neza bivuye ku rugo nyine uburyo mwamwubatse buryo ashinga nta hafi yuko ngo yagire yahukane ariko n'abandi bakavuga ko niyahure yaro nabavuga ko bagire biyahure kumva nyine urugo abantu wigeze kumbwira ati uzi n'amakuru je mvuye kubatizwa kuva ndavye filme urugendo naciye ni umwami Yesu rero ubu baramvuye kubatizwa ati ico ni igitsibo cyawe urumva nanje kubisa ibitsibo kandi umukozi w'Imana ndumuzanduza byinshi cyane kabisa tukiri ngaho no tuninjirira urumva yuko uri kurakora ibintu nk'ivyo ubu uri mu best influencer ubu uri influencinga avuga ukavuze cyane mu mutima uzize mu mutima iganwa rirageze cyane waritsinze ko cyane heruka ufise igihumbi uko ababa afise majana 4 munyuma nza guhabwa amakuru sinze ko novuga ngo simeza ariko kumbure bivana n'ababiteguye uko menga byabaye bihagaze birongeye biragarutse tusogongeze ko kano kantu tukakuremwe twihuta urebe best influencer award meze gute ile best influencer award ubwambere yaratanguye ndanashimira cyane abantoye mu mwanya muto gusa amasaha adashikana na 10 nakwije abantu hafi igihumbi urumurikira ari ku majana 4 n'abashimira ongera sana kabisa ijya ni record ikomeye ariko kandi sindi byaparara hari byapararanganye baba oblige gusubiramo amatora rero ari amanota nari mfise ubu nta cyamaze bayafuse canke vyabateye ubwo bavata umuntu aratwenuriye reka gushiramo akavirigire tugaruke A0 aka kantu bakitondere kuko bishobora kugaruka tukabona statistique idahuye cyane nabijya bigatuma abafana batangira kubibonamwa kandi kantu oya ahubwo jewe nizere uko nyine ari ikibazo cyabaye technique nkuko babitubari kandi ikindi naco nizera nuko abakunzi banje ubunye batazoca badebukirwa ahubwo ngo sigana ngo bamvuga ijambo ry'Imana come on mama pastor biremewe irega natwe turabakoze Imana ino ceno barabizi ati byose bikoraniriza kutuzanira ivyiza rero kiriya gihe mu matora ubwambere hariho benshi batari bazi ukuntu batora kuri site web kandi nanje vraiment wone wo mutwaro nari mfise naho navuga ati nzotsinda mbwa nari mvira ati nukuri hari abakunzi banje benshi cyane bice nka 70 kwijana bitazi gutora kuri site web ariko ndi sure yuko ujya munsi barize baravyizeye kuntora ako nyene nanje nabine bati bajya abantu bavuye maybe ko ari monde y'aba diaspora baracakiye cyane oya nabo ngabe n'abantu biraboneka yuko gukoresha nuze internet bashobora kuba bariko baragerageza kandi uriya munsi hariho n'abagize ama group bavuga ati twigishanye ukuntu ushobora gutora niki rero ubu nyine bazuko bari muri stage repetition bari kuvuga ego bibiri n'ibyo bibiri muri stage na repetition yene yo kwiga ukuntu bazonora abo byari byange ko hari abo byari byanki ubu rero icyo numvise mwikorera icyo numvise mwivugira nicyo nzabakorera ntegereza kuba uwa mbere iryo ni rya jambo ry'Imana ati cyo numvise mwivugira nicyo nzabakorera uyaranakubwira ati ni mama wabo none gese je nagiyise je namangira ubwo bivuze kano kantu kubiri abatukore nzova biguteranya n'abantu
abantu bashaka kumva kano kana bati mugana we ashame karamaze kunteranya deja karamaze kunteranya ariko ikintu ushima nuko karababaza bamwe ako hakagera n'ikindi gihe bakavuga ati koko kweri babonye wenyege akazina kakabumbu witwarira amasiripa awadi wegeranya kandi ndanakuze nta mpamvu yo kunyima iryo zina ko ndi mama wabo none dufashe muri iyi generation ya filime ikiraza ubu sindi mu bambere ntibaze ko ndi mu bambere batangu bazanye umuvyuzi yakubeka none bonyima iryo zina rya mama wabo baza nkubaza Bako turivugira we addressa ku bafana bawe uburyo ntimuramenya uburyo bazohora uburyo bazotora ni kugenyere kuri site web bazotora ariko kandi amatora bazokota kuri 50% bace barabana ibikorwa tumaze nakora ikiganiro na Sabas aravuga ati nimba umuntu yitwa FANNY LAVINE ariyo tukabona ishusho yiwe tubona ishusho ya sinema mu gihugu cy'u Burundi ati turaje tumutore twese guhera ku basineyasi atawusigaye inyuma none kabisa monore nanje ubwanje si ari iriya higano sindaririmo nka FANNY LAVINE numva umenga ndiko nserukira sinema yose mu Burundi kuko ugiye kuraba hari ukuntu mu ma competition cyangwa mu ma festival menshi amwe ategurwa ngaha mu Burundi ari ukuntu kategori ya filime bayinyo barayirengagiza ukuntu haro n'umuntu yigeze kuorganiza ibintu kanaka mbona yashizemo n'abafotografe n'aba DJ n'aba makeup ahubwo numvise no even ama comments avuga yuko muri bano ba influencers bari mu mahiganwa n'ubundi ngo harimo abafotografe basanzwe banashaka bafotora bamwe mu bakinyi ba filime ukibaza impamvu umukinyi ukora cinema tag yo mu umufotografe wiwe akajaye no comment Mugabo Sabas yavuga ati ikintu twakunze kazima bibutse numwe wo muri cinema arajayo kana kantu gasa nagasinye ku rukundo Sabas yakoze hari cyo kavuze kuri wewe cyane nabizikaye cyane byantashinze ku mutima cyane kuko n'urukundo yangaragarije ariko nawe nyine yigaragarije kuko urumva hamwe nongenda nkatsindwa batavuga ati none ubona none cyo gituma ahora tubirangagiza nako ndavuga ati hari umuntu yigeze kuorganiza ibintu nk'ibyo birambabaza ko narumvise bimbabaje ku mutima yaje hari ukuntu ntagaheranwa cyane nyene mvuga mugabo nakavutse Tundande nimero y'uwo muntu ndamwandikiye ndamubwira none kubera iki bona amakategori yose mwashyize mu mugabo aba filme mutigeze mushyiramo kategori ya sinema acavuga ngo cingo ibyo bintu bya sinema mu Burundi navyonzi navyutse are you sure yuko sinema mu Burundi utayuzi atavyuzi cyenda mu ngika mu foto yose maze kugira ndiko ndatora nkama award amasertificate ndamuha amalink ndamuki ngo abo uramenyishe abo kandi uwo muntu naguciye musanga ari n'umuntu ubona asanga akurikirana ibikorwa byawe ariko yigeje ubona asanga ari n'umufana akaza habona ntamange ivyo bintu rero byo kutureba nkaho umenga muri ko muraba pornography sivyo nara pornography ni haraba yinyegeje ndetse mubona akavuga ko ngo chikena niyo ndabona ngo nayo arabona kandi yayirayeko kare akano wakumvise ntayo arabona kandi yayirayeko avuga iyo pornography waru ivyo niremvyo kutwihakana wapi baratuzi ahubwo ntibaduha agaciro kuko natwe turafise agaciro kandi turafise ikintu kinini turiko turubaka mu Burundi muri industry mu bene gihugu nukuri umuntu yavuga hone ubu nyine avuga ko sinema ishobora kuba ishika cyane mu banyagihugu bahariya mu bitoki umuziki harantu no musi utari kurakubita cyane uranije naho mu bitoki wari kuravuga ugasanga umwene gihugu wa hariya hariya hari uburyo umuntu ava ku mutumba wo ku mutumba akambara neza akiga bakaja nk'ahantu ku gasante berekana udufilme ugasanga yirabiraho ugasanga nk'urugo guhera kuri episode 1 kugeza ku 33 yamaze haza amasaha make yasohotse ugasanga yizi ku mutwe mu ndirimbo ya D1 ugasanga ntayazi ugasanga ntazatsi nyene sinzi yuko ari kubera ko baba bakoresha indimi cyane zo hanze cyangwa iki ariko hari ukuntu nyene natwe zisigaye zigera kure kandi zigafasha abantu naratangaye nyene hari ahantu tugeze kuja kure misozi umva barazi filme ndavuga ati abo ukabona nagusamarira ngo barasubiye mu byo wakinye bakavuga nyene ko byabafashije nukumva nyene
Imana ishimwe. Okay. Wow. Je namye ndabwira Sabasi iya iri nka behind the scene yakiya kiganiro. Nimba abantu rutahura kimwe ijambo influencer ico rivuze. Ahubwo nyene muri cinema niho abantu bariko niho twavuga ngo haraba influencers benshi bariko bara influence kuko nkuko waruvuze hari yo butumwa hari inyigisho zihindira societe bamara umwanya munini bigisha harimo kwigisha imibano ingo n'imiryango uburyo bimeze nisha wewe wumva wo mu influencer gusumbya umuntu akoraniwe nk'ibyo bintu byose amarisa hari karigisha agatangura n'iyindi ebaze uri kurigisha kandi ugahindura societe ugahindura societe kandi uretse n'ivyo turashobora no kwamamaza ibintu bikagira bikarabwa cyane bigakundwa no wavuye uragenda usanze utazi uragaruka uvuze tugenda okay ukubyara nuko twebwe Joshua Nisi nawo harira cyangwa nawo uvuga ngo wiki antuka abantu ibice 80 kwijana vyamenya amazi kandi biciye kuri jewe kabisa yamazi hari nabaye mukumva ngo mpa amazi ya fana ire muri amazi ya fana abiza amazi aho twagiye muri business ikiri naco antwa haro abagore benshi cyane bahinduye mentalite kubera jewe barumva ko umugore so nyine kuguma mu nzu gusa no ako nawe ni no kugerageza ndanashimira cyane Ornella yarakoze iriya filme ya Save the Date vyari bigoye mu minsi yahera yaho umukobwa yoba producer ati agomba akore filme yiwe kugatwikiwe kabisa ariko jewe kumbona nkategwa amabuye nkagira ikintwe ibintu byinshi abakobwa benshi n'abadamu benshi barakangutse barumva bokora abora banshingirira ati jewe n'ukuri urumva kubera inahezi wawe kubyo tubwira jewe n'ukuri ubu na telefone ya Android nayagurishije nemeye kudandazamwe n'amari nirengarenga cyangwa iki kandi ubuzima bumeze neza ugasanga nyene hariho ubuzima uvuyemo kubera ko wumvise uriho mu influencer wawe ivyo akora cyangwa ivyo avuga cyangwa ivyo akwigisha buri munsi rero I'm the best. You the best. Best influencer waraje ko bayimpe kabisa urabona abandi bambwira ko banayishaka kweli ndayishaka mbona uri wa muntu atizereye ku busu uvuga ati none sinakoze kweli abantu nibabibonye ibikorwa sindabifise none musi niko ndabibaha ari abantu bakwigiye ko kugeza n'igihe usanga ari umuntu yumva yo kwambara nka Fanny akumva ari abantu bahindura amajwi kumva tireka numva no mvuga nkana hariho nabanyigiye ko gukunda ega buri abantu je babaze ngo sinkunda wewe anje nabigeze ko ndabyi nawe navuga ngo sinzorongorwa Nabonye ndangwe baravuze ati barabonye ko bishoboka kumva urukundo rurabaho Fanny Lavine yakunda nyene vya vrai ngiye mu rugo nyene ndarurimwe kweli kandi kubaka biraryoshe ako kugira kwahukana navyo birababaza cyane birababaza sana ariko nubwo warahukanye ntibikubutse amahirwe yo kumva wobandanya ubuzima kuko hari n'igihe uba mu ubwo buzima witwa yuko ari ubw'umwidegemvyo cyangwa bwiki aho ugasanga shitana ikakukwegera mu bindi bintu bitakabaye ngombwa cyangwa iki rero Imana iguteye iteka ikakuronsa uwo mushinga ntahe genda wubake ariko utumva uko umengana ubuhungiro bw'iwawe utumva yuko umenga ugiye mu ijuru kuko antuka ubwambere bawarize ureba hasigaye yuko waprika ivyo wize ndanamushimira umugabo wanje kubona yarandongoye sha unaenda gucika ukavuga nacecetse ukavuga nahuramye kandi ukavugire hejuru ati ushaka intro ndakuzibiremwo ndanamushimira umugabo wanje Kizimana hasike kubona nyene yaransubijemo ikizere cy'urukundo akama izina hari igihe ryari namye nibuka hari igihe muri eglise uzumva ngo abamama basigare ngo baze ngo hajya anye ngo bajene nabo baje hajya ukimva ndi hariya cyangwa ndi hariya ushobora kubura umwe yabaye muri ivyo bihe cyane kadusanga washaka gukora n'ivyo ukimva nkore mu bajene cyangwa nkore mu mama mu mama abandi no waje umva bako batera inkuru z'abagabo ikini mu bajene ukumva baracara abana kwa kundi
rero kubona yaramaye izina Kezimana hasike merci beaucoup ndabishima kandi nabikubayira ya bisu sinenzi ko ndashaka umugabo nk'uko wow fana ariko urugo kweri nubwo bavuga ngo umuntu ushobora kumurabira inyuma ngo ukibesha ikintu citwa urugo ushobora kuba urimwe mu bantu bariko baratamira umunyenga wacu ushobora kuba Imana yarakugurira agaparatizo kwisi kuko umuntu aravye even your look uburyo utwenga uburyo musmilingaho muri iki niki biraboneka yuko uri mu nyisho wa mwana w'umukobwa we ega ntawe uhora arira yarakurongora kurongora neza urukundo wipfuza twenze iki oya aryohewe ngo bati ndamushimira kuba yarandongo neza tikubona busi twokane kigano ntuvugisha amakosa yo n'amakosa ariko iri jambo kera naho ndaryumva na mama ariko yiva ndavuga ati yandongoye neza kubera iki nkarita urukuta ariko urivuze ku bantu bakuze ni ukubaka yego yandongoye neza kubera iki ni sivyo mu kinywabi yaraje mu muhira arankwa urumva arankwa bose babireba impetara y'inyambika hama nari rya joro umuryango uramenya ngo uno munsi umwaka uraye uraribwa bari mu munsi cyane nibaza rya joro n'abavyeyi baramenya cyo no munsi Francine babizi kwera ko ntaraye arige bababi inkuba zikasana aho hari nige ubutaratabye mu muringo gusa yinde urumva yuko niteka abakurongoye neza mu kinywabi bya bindi urazi muranyabazi impamvu abantu benshi iyo bagiye gusambana nambaye mu hotel cyangwa he kuri kibasohotse bagenda bararangaguzwa cyangwa umenga harabavye ukene ndakishura cyangwa urabandanya wisho ndakubajije mbo je mba numva menga niya conscience y'umuntu iguma imwagiriza ati muga bino bintu nubwo mubikoze ntibiri mu muco umenga isi yose yakubonye menga abona gutwenga turimo ibintu bwiza ariko wowe usanze njyanye ndashobora kuvuga ati sibujuka kweri kenda cyangwa mu gatiro ka kabiri rindira ka gatatu gahere no bitahura nkatanga garuka mwana wa mama wikanguye cyane ijoro giye ya nuko kabisa hari ikindi kintu bumva woterera umugani wasa nawivuze mugabo hari abantu no musi babaye desespero umva ngo urukundo ntirugihari mu bintu vy'ingongo vya kino gihe ngo bisango no kuguma ngo urumuje ufatiye ku buzima bwiza uri kurabamwe n'uburyo wabaye munyishu nubwo ari tombora byansi bigira abantu bake hari ubundi butumwa canke kuzimurura babantu bicaye uko biyumvira uko cyane cyane abajene canke abantu bigeze kurunguruka urugo bikanka uba wumva wo basigira cyane cyane mu bijaye no kubakomeza urumva kubisanzwe umudamu canke umukobwa ni isoko ry'umunezero cyangwa ikaba isoko ry'umururazi rero hari gihe wowe bivanye n'ibikomere wagize vyanse ko ukira uba isoko y'umururazi ugasanga ugendera bwira abandi ngo ntavyo kurongorwa ntavyo ugirikira umva aho uba watakaje ubukenyezi bwo cyangwa ubukobwa bwe wako umva umukobwa ni isoko y'umunezero n'ubuzima rero mu gihe ubaye isoko ry'umururazi naho ugenda urigisha ati wapi yego nukuba biroroshe kubiba inuze imbuto mbi mu gihe uri umukobwa bagushingira nta bandi komeye namba uwo vyamunanise ngo mwana wawe bikunaniye byose ntivyamabisa kandi kiri naco urukundo ni navuga yuko ari donadone uzoshakira umunezero kundi nawe atawumuha abahinga bakanakubwira ngo biba byiza ari wewe utangiye kubibiba kugira witege urubuto rwiza ruza kuzana umugenzi wawe urumva ivyo biba byiza ntugende wumva umenga ni ushaka gukundwa gusa ariko nawe ugenda ushaka gukunda rero ntiwiteho abo bakubwira ati ukuntu bimeze ariko uko kuntu biteraderere wowe umenye yuko utegerezwa kuba isoko ry'umunezero kandi isoko ry'ubuzima kuko isoko ry'ubuzima kuko niyo mpamvu Imana n'umwana itamucishije mu nda w'umugabo nico gituma mu mugabo itashyizemwo igitereko ngo abe ari we azana umwana oya kiri mu mugore igitereko nico twavuze rero ubundi nanje nico nabanje twavuze rero kwiyebura ngo urukundo ntirubaho cyangwa iki urukundo rurabaho ariko kandi wumve nawe yuko ushaka gukunda kuruta yuko nawe ushaka gukundwa ego hari igihe mu rugo wowe wumva umugabo wo mukunda ariko bikanga ariko hari igihe azobikumbura
yarakubuze hari igihe azobikumbura ariko kuba warakunze ntacu utariwe ntibikubuze yuko andi mahirwe Imana yokongera ucuguma ushushanya nka bya bindi byari ibintu byahora bingora nk'umuntu ugasanga cyangwa nk'ukwezi kwa mbere tubanye nk'akantu gato gusa kacu usanga neza abagabo n'ubundi ukacu usanga pase yawe irakubuza ahantu urengana na cyane ndiko ndakumva kwa kuntu umuntu rimwe akwega urabona ngo ya muri film gira flashback ukagarukana ivyakaze ugacumenga ati n'ubundi nivyo nyene wowe ukigira kabizi yuko amaze kumenya ivyo bintu ubuzima ntibumenye ubuzima bwawe bufite chapitre nshasha uko bukiye ko bwiza rero ugenda muri iyo chapitre urimo ivyaheze bihere hama ubreaking ama boundaries yose urabe ko bitageze neza ya unasenga wizigira Imana cyane Fani kusigi uri machuwa cyane ibintu by'urukundo uje utinya umuntu ariko aravuga ibintu by'urukundo numva natekereje numva nanje ndiko ndafashwa rega ndakuze kuri matire cyane ndakuze ubundi je ndakuze ni kubera ko nyene nari narabuze igihe cyo kuvuga ibintu akuvuze gukura zimaza hanini ntiwavuze mu myaka kuko hose abantu munayinganya hano bacandika makete Buze kwandika makete ni nkaho bakiri muri rwa rukundo rwa 2008 ngo je te serai avec une grande salutation de mon cœur ngo ahuri hose ngo haguruke tuyambirane ngo yambiwe cwandika inyisha harageze indimbo yo kwigipimo ya Medi niyo byahera ari y'umutura byarenze igipimo barazanditse nyinshi kweri ziri pe jewe hari muri generation y'amatelefone zari bwazo cyaragezweho ziriye ndirimbo za Roriro za Roriro ni maraha ukipendwa bima matwi ntiyari bwasohoga bima matwi yasohoka nayo nyuma yakora gatoya ni nyinshi nyene za Roriro nyene acha wivuye baranci bo mu rushengero baraguhagarika ya nuko so bari umunezero kubana nawe n'umwanya munini twarkomara ariko nkundire duhereze hano hantu n'amasaga yagiye aravugwa hano bati Fanny Lavine arakunda gusohoka igihugu akajana hatandukanye mu Rwanda ho hamaze kumera nko muhira ariko n'umuntu ashobora kuba byisha bari kabikora kuko munziwe ntabwo nitubyikiranye kaja hanze inyungu bitandukanye ahanini ibare inyungu zawe bwite cyangwa hari akamaro biheza bikagirira ino industry ya cinema nibaze ko kuri jo atanyungu yo kurande rwanje cyane ibirimo ahubwo abari inyungu kuri industry ya cinema yose kubera ko bambonye iyo bambona nk'umurundi kandi baratahura ati filme mu Burundi irahari ku bwa bundi bimeze kunuku no kuvuga ngo ni inyungu wanje sinokwemera nanje nkashira mu mitaye kuko nta rugendo ufata nawo bugiye kwidira nta rugendo ufata nawo buri agafaranga ko wawe wisopa kandi banafashe na risk yo gusiga umuryango abana bari ngabonye rero ntabwo ari inyungu yiwanje inyungu ya industry muri rusange kandi rero haro abantu bigira n'abanaliste niko tumita abantu bigire ko ari bakabizi mu gusesangura ibintu ugasanga bafise ka kantu k'abarundi tutemerana bazokwimera warapfuye genda ninapfa amashugo muzoya meshi cyane meshi bayagereke ko bavuga ko ari intwari kazi byinshi bazokwibuka byinshi bazobona by'agaciro ubunye bataye ko barabona kandi ivyo ndabitahura nta n'icyo bimbareye kuko jewe na mbere nama nabivuze nasaba Imana yuko nzopfa nkandika igitabo ico gitabo bari cyo kizosigara kirafasha abandi bazi bavuga wa umuntu yanditse iki gitabo sinenzi yuko n'utuducugwe duke yandonka ko nzoturonka nk'iyi muzima je numva ko cyo kuzoturonka narapfuye ariko ndazi yuko ubu rero ninapfa ndazi ko abo nyene babona uko nyene nikunda abantera injugujugu ibishugwe muzobiba kandi muzonanyigira ko byinshi ariko kubera ikisimezo ko kibatoya go buje hari ngo unezeranywe nabo bayikure ako ndanashimira bayikure abafana abakunzi banje banayazana ashaba yazana bamubayaza n'acuke kandi bakantera intege ayakurikira ndayaronka ndonke kumugisha w'umukozi w'Imana nawe ndabashimira cyane ariko navuze kwabo onye
sinovuga ngo bigire usanga ari nabo abo ba analyst ndazi ko amashugwe bazama kandi bazoza barantanga ko akarorero narapfuye namba batwara bakirimo kuko ibi bintu ucigwa intege n'ibintu byinshi kuko komeze nivyo bijyanye n'abantu tuba tubona menga no mu myaka 5 tuzaba turi kumwe bazaba barasubiye ku isuka je niko nkunda kubwira cyane ni byinshi cyangwa baragiye kudandaza ijoro niba bigihari cyangwa baraba diaspora ariko bari hose bazoba batwibuka kabisa cyane so mu buryo buri technique watamye ikintu ca doubling mu bikorwa bya filime zimwe zija mu Giswahili na kandi ga strategy kawe ko kudandaza wagura imbuga ego kajya nara kifuje kuva kera urasiko ningeze kugira umupfakazi nkagira mu Faransa umupfakazi ariko biza kugorana naho ndiko nagerageza mu Giswahili kuko Igiswahili burya sigaye mbona menga kirumvwa cyane gusumba n'Igifaransa ego kiratobora hano mu karere kabisa cyane rero nivyo ndimwo na company yitwa Nierido bashobora kwisanga kuri kuzisanga kuri YouTube channel yabo ya Nierido bagire na subscribe rero turakeneye kwaguka je numva narambiwe no gukora ibintu biriro narambiwe frame narambiwe basengera bansengere kabisa numva nkeneye ku breaking kabisa na cyane civugo cyawe ugati nukumena impome isi kazi dutangi why not za Nollywood tutogerayo kuri Tanzania tutoyifata mu minwe ariko kuri abankunda bansengere n'ababishoboye babimfashemo numva umenga ndahano mu gapaki byansi yuko ndingana rero aranda hano nshaka kugira numva ntariko ndageye ku buryo n'ubwo binciye intege urazi yuko zikintu igihe kinini agiye umva umenga uracitse intege ugiye kukigumamo rero still umuntu agumara umuntu n'ama n'ama challenge menshi aragira igihe umva ati none basha kumengana n'ivyo n'umugisha wo kudandaza ifu abakiriye bakaza sinobera nkigira gupima ifu apana muri wewe unadandaza impuzu bakazikora apana ivyo ndavuga ibikorwa byanje basi international bibe professionnel ndabikora nyine kinyamunga cyane kuko hari ivyo unyi tudakora atari kubera tutabizi ahubwo ari kubera uvuga ati ubundo ndabikore bimari iki cyane ndetse sisa mu buryo bw'ikirenga atana bariko baransupport ukajya gukora ikintu kubera ko utakizi ahubwo kubera ko ubona yuko ntacyo kiza kumara ntaho kiza kugira naki ariko abankunda bansengere ababishoboye bamfashe no kuri je numva narambiwe no kuguma mu aka karere ngaho turakeneye yuko mu tuvuga ati uburundi bugeze ku yindi level yego indege zo warazuri nje hano hagufite ukubona ugiye za Canada za Singapore je kujya ku muyaga ya filme abana kuvuga gutembera aho nzogenda gutembera no bushatse ako kubera akazi ujanye n'akazi hari abantu babifuza ko babo guterera cyane cyane mu bintu bijanye n'uburyo ariko no munsi bagatinya kwera kwa kuntu ngo buvati buryo umuntu yubatse umuntu ari mu rugo bashobora kwibaza ngo nibindi niki kino kintu wagisetinze gute nta namba zihari wari umuntu wumva ati je nk'umufana numva ko no mu miliyoni jana agakora iki big project none ubwo umutware we ni wava abi ntambamye kuko abantu bavesa cyane naguciriye muza gusanga ari abantu b'igitsina gabo cyane kano kantu kameze gute ahubwo jewe urazi ko ata muntu w'igitsina gabo arigeramo amafaranga afatika kuva na kera jewe umuntu abantu baba mu mafaranga anafatika dufate nka Emilio cyangwa ni igitsina gore cyabagabo ko bakujyamiye kwe cyagabo baranjyamiye ngira bari ngira ndabisa akantu nyine baba baraninya cyangwa n'igitinya cyo hari umuntu afite igitinya ugatinya no kumapproachinga wasanga ntubishora ko narumvise yuko ngo abantu benshi yo bujya banakwitogera barakwandikira ntubishure bivana n'ivyo nyandikiye reka ndakubaze wabonye mu $1 wacha bishurwa nyereka diko reka ndakubwira none message ndonka urazize ukuntu zingana ubona no shobora kwishura abantu bandika ngo hi hello sali cyangwa uramwishuye aranditse hayo rishuye umeze neza urishuye gaca bandanye ngo hamana n'ubunana bandaye abana barakomeye abira kubwira ngo umugabo wawe tuvugana ntarakubwira ikintu nakimwe basi ndamutamu bandaye nitwa naka ugireko sino ntabyo nashobora vrema kwishura ngo hayi hello salimu akomeye iki je kenshi abanyandikira ati nukuri nitwa nuku nashanda vuga ko ndumukunzi wanda gukunda ndamwishura ati murakoze
Imana ibaha umugisha abo ndabishura mugabo uwahaye hari n'ukwandikira hayi umeze ukamwishura umeze neza ego ukazibona arakwandikiye n'akandi kantu gasa nk'uko nyine utamwishyuraheze nk'amasaha abiri uragayana usinzi ko ugara ku mfana nk'uko eske jewe mfise akazi ko gukora kuri telefone gusa wewe ntiwo kwishura abantu ibihumbi bibiri ngo bivemwo kabisa nivyo ukunda kabisa nivyo ukunda biragoye abadutahura bazodutahura niko akundi nyene n'abatakutahura ntibashobora kubura mu buzima nariko ndavuga aka kantu k'intuze ya ntiwakanyisha abo b'amafaranga abo b'amafaranga kuntu kazanye rero ntangere imikashi cyangwa nimero ya konti okay tweko wariko rambaze ko umutware wanje atobifata nabi voilà mu bintu Imana yameze gerampaye umugabo atari complete umugabo atahura ibintu kandi ati ivyo ndimo rero iyo mfashanyo iyo support mu gihe atakindi kintu kinyegeje inyuma nta kuntu nakunye mugwa nabi kandi nuko naje hari ikindi kintu kinyegeje inyuma ntaho notora Jesse ndi mwaba bandi abampemuke ndamuke ibije byose ngo ceshuha ngukeneye ngo amafaranga menshi yo gukora ego amafaranga ndayakeneye kandi cyane kandi kuvuga ngo nkeneza murengeje hariho n'abafana waraba nyene ukabona arandungikiye nka 5000 y'amarundi ego y'amarundi no cyane ahubwo ndanagirirwa cyane kuko mbabona ko uwo muntu kwere arase umutima w'urukundo undi ukumva ngo ni kuri ngo sinamara ngo ibihumbi ijana kareka ngo ibihumbi ijana bivugura biza akeneye umva ndiko ndakumva ushaka menshi mu gihe yoba hari ariko na make yabonetse n'umugisha ntagire umuntu ashobora kuvuga ngo oya nuko ngo sinamara ngo turi ngo niduke nta mafaranga aba make kuko nta muntu Jesse ndabona ahantu bayakorera no ngo barayakora ndabona ahantu bayakorera ashika sinzi aho bayafyatuye n'ubundi no sinzapfa nibagiye umuntu ari mu gasho yampaye inoti y'ibihumbi 2 yandukiye 2000 really byarabaye ego kandi uwo muntu urumva sinzomwibagira kuko urumva yari kokoye cyane rero nta mafaranga mamake ibaze uburyo yagutacinze n'uno munsi ukimwibuka ushobora kuzomuzirikana gusumba n'umuntu yigeze kuguha 500,000 ugasanga nta kidasanzwe cyangwa nta kigoro kikirenga karimo nubwo ari menshi 2000 francs ati kino kurukunda gukunda reka basimvume ndakugura amayinite ukoresha uyu munsi muko kacha mbone ngo hango datinya ngo sinogira urukundo ruratiye kundo hajya ntirutinya gusa ruruba ruruba hariko ntirutiye usoshizora kwakira umuntu nka wewe umu influencer umukozi w'Imana kwavuze ko kinyegejemwo umwe mu bantu bigira ko ibintu byinshi ariko izina bana rikoze rigakunda ngo tuvane udafise ikintu utekereye abantu cyane nsigaye akantu kavuga ngo nirihe jambo rishobora gusohoka mu muntu rishobora guhindura isi rishobora kugira ikintu riterereye kaza kuba n'akajambo kagasunika rugo umugane wa babandi kaka niko kuvuga ngo babafana bawe benshi baba bagutegereje kumva ikintu kivuye muri wewe ushobora kubasigira kica tugukura ku kazuba no munsi we nturi wewe wenyene ubu tekeye n'ibindi bintu byinshi bishobora guhungabanywa n'izuba buke nta bintu byinshi jewe se nobwira abantu kuko buke jewe sinzi kuvuga cyane ahubwo ubu none namenye kuvuga jewe kubishanwe nzi kwandika nyene bijya kera we ntwari eloquent oya ariko ubusigaye uri imvuzi abana n'abarapere bakubije ijya mirongo yose ariko rero ntibindabimenya mugabo kwandika no bandikira kabisa igitabo Paulo yandikiye Timoteyo bagasaba bakongera bagasohoka ariko rero ijambo rimwe gusa ndababwira mu buzima umuntu ujye wige kwizera Imana cyane gusumba ibintu byose kuko Imana niyo ishoboye byose uko byo biri kose Imana ntahito gukura nta ntahito gushikana kandi uko woshira ibyizigiro ku muntu cyane Imana nayo izobanze kureke banze tusekere ivyo urimo byose umenye uko Imana nta kintu na kimwe kinanira icare utekane isaha y'Imana niyagera bizogenda neza ariho ibintu mpora nyimvira ati kumbe ya majoro narira cyangwa ya misi narira ukuntu Imana yari bizi ko ivyo bikora kino gihe Imana ifise uburyo ikoramo ibintu yizere gusuka umenye ko ukwizera kwawe izogukora ibirenge vy'isaba asante sana
Mbarikiwe. Urugo yasohotse abandanye bayiraba ariko atanga n'ibindi bikorwa byinshi ndafise n'amakuru yuko hari n'andi ma surprise menshi ubikiye abantu ushobora kubaha nyuma yo kuzaba wegukanye ino award. Ebara kandi link yo kuntora muze mwibuke muyishiremo. Wow, twarepininza ahubwo niyitangura. Yawe bagende bagutore. Urisinda wari umugisha kubana nawe. Ndagushimira cyane ku kanya uba waduha. Asante sana. Wow, ndabashimira n'abakunzi ba Diko Entertainment, make your comment byumviranye turacabikeneye. We love you so much. Hasta la vista.